umugore wa mwene tureko ibintu byose bigumana amavuta uti none nzomenya gute uyu muntu ameze gutyo Yesu arucimaga ati muzamenyera kuvyo bagira gute mama uno munsi ibintu byo kuvuga mu ndimi n'abadayimoni baravyigana barigana indimi abaki ariko uzomenya ko ari byo byane uzomumenyera kuvyo mwanya urahenze reka dusenge hano wowe imana mbere nari kuvuga evolution y'umuntu kugira ngo ashike produire de bon fruit bati kumwe akantu kabonetse hamwe no gusenga hamwe no gusaba turi kumwe tuze gusenga gusoma ijambo ry'Imana no kubisaba bati tuwamwe urasabwa uragira gute urasabwa nibikuza ko gitumbuka urasabwa hanyuma umaze kuronka mu batizwa mwe n'ubwa ngo ubushitsa ahantu aho umuntu bw'ubunyankagata ubucambo ibintu byo gufina byose bigize gute bikiri kubanza mw'izina ryanjye urabona ko bidomina ubirengera la plénitude baptême du Saint-Esprit iguha la force sur la chair sur le caractère turi kumwe ubatizwa mpemu uguha une domination sur le caractère i caractère nimbi iki kintu cyitwa caractère ni ikintu kiri mu maraso kiri chronique reka turi kumwe aho ngo twebwe wacu uko tumeze kabe ngo n'ibintu by'akamano ibi bikubitwa nande na baptême diki du Saint-Esprit turi kumwe ibi bintu benshi ntibabitahura rwose umengo bibaza ngo byose cyangwa ushobora kumbwira ngo tibakoniye baptême du Saint-Esprit kandi les moindres choses de la chair ikubita hasi Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bagira gute cyangwa ushobora kumbwira ngo umubatizo wa mpemu yera ukiri mu macakubiri ntacyo ubisigurira aho ndo kakarata ukiri umufunga kiwana ukigira indimi zibiri ukiri kuvunemwa politike y'ukuntu udeturuna umuntu mwibibimvyiwe unyanganya ugashaka ngo amen ndakuraba turi kumwe reka shayire nimba ari byo turi kumwe nzomurabira kutagira yama reka turi kumwe ni byiza kuvise yingabire yo kuvuga mu ndimi zita ndanavyegize cyamwese kugira ngo bisire certain yuko musumwe haba une expérience pratique ko musumwe waje wumva umunwa n'ururimi bigira gute bifatwa oya iki kintu wana sifesa iki kintu ukibemwo yes ndakikumus umunwa wanje n'ururimi zagize gute zafashwe nkavuga ivyo ntatsi ndakikiriye turi kumwe ngaho mpande y'ivyo terana ibi vyamwa c'est un processus turi kumwe kuba mu vyamwa guhura mu vyamwa bibi irategeka turi kumwe yuko ibi vyamwa soma acte note Galate abagalatiya 5:22 ndabivuge twamaze kubisoma 5:22 ibi vyamwa biri hajya ni 9 bega turi kumwe
muzabona ibingahe andi wanagufasha kuronka umuronke des accompagnement bigusha dans une sûreté yuko waronse umubatirizo wande que réellement tu as été baptisé du Saint-Esprit. Apana ibintu byo kugira byarejareje ukubego c'est un plaisir de langue ubibemwo neza muri ko murakurikira ukwihangana kugira neza ingeso nziza kuba umwizigirwa ubugwaneza kwirinda ibimeze bityo ntabyagenzwe bibu kugira ngo ubone abazizi bavuye utihangana ibicenda nsubiremo kandi ucuhera ngaho ndaguhena deyate uzobara imyaka umeditako urabe yuko wagira hanze basina kimwe turi kumwe ibicenda byose utezwa kubigira vuze biki vyose atana kibe uhajijemo utegerezwa kuzobishikako muri croissance spirituelle tugenda turaronka kimwe turi kumwe